Hero bite so je ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe kuba tanze nkaba nitwa Jafari Domoza cyangwa promoter bivanye nuko vyumva cangwa uko ubishakagaze nabo yakarije umushinga amateka w'umuziki w'u Burundi narabwiye je nzoza ndabazanira ibintu bigiye bitandukanye uno mwana tuvugana turi kuri Jafari TV narababwiye ati jewe nzoza ndababwira amakuru ari update ndi kumwe n'umuntu yitwa Munyosho akaba ari n'umuhaka ahakinga imbuga z'abasani bagiye batandukanye urubuga rwakiriye ko tuvuze ati arutware ni direct Fizo nuko Satubi nuko kandi tuzi neza ko imbuga zawo ziri security. So hello Munyosho ya jemeze fresh ndashima Imana abantu bakeye babagabo gusa bangaye abagabo bakeye ari bangaye abagabo ni bose mwamwumvise bamwitwa Munyosho niwe ariko aravugwa cyane mwino minsi kwiza imbuga zigiye zitandukanye ama platform y'abandi arayamaze ayarembeje ubu nta umupromoter n'andi content afisa ashobora gushaka ku rubuga content ni umuhaka gusa Nyosho uyu ni wari karatwara imbuga z'abasani nga mu Burundi mugabo sinzi kari ivyo reka tumaze tumubaze nyene bimeze kukubera narabogenda bona ingorane Munyosho muja ku ma TV Gabi umukomedi araho aza kuri TV raho avuga ati Munyosho aranyivye urubuga mu nyuma mbona umukomedi nyene yitwa Imbwa aravuga ati nawe nyene yagirizwa na Gabi avuga ati Gabi mweme mwamwivye urubuga wewe na Imbwa lo comedy Munyosho ivyo no bivuga ku kiga Munyosho bamaze kuvuga ko wewe zigaro twara imbuga z'abantu bidugirije kandi urazi neza ko nawe urubuga rwagoye kuduza urabizi navuze ati ne Munyosho kweri ni wari karamara imbuga z'abantu naje zavarunu warogo wanje imeze gute none bwa Munyosho maze kumva iyo nkuru atari nziza kuri wewe ya first of all reka manze shimira abantu bako barumiza kino kiganiro so iyo nkuru ni bubeshe mu Burundi ntabakaduhari bako baratubeshera none ino network ushobora kwiri hakingako abo bapeti bafite ibyumviro byaboze apeti bafite ibyumviro bidatonze ku murongo bisiga ko rekara kubeshera rero Munyosho apana kumbeshera bisanzwe ujya mudogo kubera aranwa bangara aranwa utuntu tw'udusara bwaye bituma amedita akiyumvira ibintu bitari byumva akajaru so ikibazo yagize ujya mupeti nabandi mama bakigize kandi mama bakitubwiye ariko nico sigura ko umuntu ari umuhaka none ujya mupeti ko bavuze ngo nishatse kumuzibirira iterambere giwiwe ujya niwe mupeti wenyene karazamuka none ga Munyosho ko kumva ko abakunzi ba Jafari TV haravuze amajambo menshi imbere y'uwo mugabo na Gabi be na Imbwa Gabi avuga ko na neza ariko ararogesha uyu musore wacu yitwa Munyosho akaba ari n'umuhaka ngo yahakinze urubuga rwa Gabi murazi ko Gabi umunsi bwa mbere yaradugije urubuga arukreye bararumujya burya urubuga rwa kabiri n'urubuga rwa kabiri yari yakreye mugore nyene ruragiye ubu afise urubuga rugira gatatu guys none akimara kuvuga ati wewe ari karakurogesha wavyifashe mu gutega Munyosho kandi nawe uzi ko atanakimwe wiyagiritse mu bisanzwe iyo wumvise umuntu nk'umusore akiri muto ukumva ngo agiye mu bintu by'amarozi uwo musore ntabwe ngabagirana na bukeya uwo musore abari kijucu uwo musore n'iterambere baba barahushanwe ntazigira atera imbere umva ubwenge bwiwe wabutoboye hasi no hejuru nka kujya kwijipo yani ikintu cyo no mubwira ujya mupeti ujya n'umwana cyane bibi bintu abijemwo abidusangamwo kandi ntaca bizanamo amatiku je nivira mu Kirundo nawe ava Makamba deja ntituva hamwe none nakarimbe musangiye wivuye iki jewe no gwana n'iterambere giwe ngo bimare mu Kirundi bacu mugani ngo wikanira umugisha wondukanye gufa byo mudogo yarandogesheje garagerageza aragira iki mugana abonye ari waje ku makamera ngo urumva ngo uraba ngaha yambura none byarabeka Munyosho ivyo nyene yarakurogesheje nyene vya vrai cyangwa mpeta ashobora kuba ari kirofa ngira ngo yarabikoze ko ntaco byashitse ko nawe yarabikoze gusa burya n'ubujuju burya subwe je nagira ivyo bintu ntavyo yokora ne yavuye abikora nyene vya vrai sa je nabonye nyandikira ama message ntera ubwoba ariko ayo ma message ntaco yari kunshikirako kuko jewe mba nifite confidence atari ubwana twaye namubwiye ati bro ukuri kuzokwa magutsindika inyoma nagenda abona mu makomantere mu mapost agenda aravuga na wene ne kiganiro byagikora TV niko ntayibuka neza mugo narakibonye cyanashikiriye yaravuze ko wewe ngo ufisisha ariko ashobora kuduza urubuga mu misi mike rukaba ruduze mu gihe ngo we vyakoraniye kuduza urubuga rwawe hawo mupeti nta nubwe ngagira jewe kuva 2013 nkora ibintu vy'imbuga bro
nije muntu wa mbere yatanguye kwiza abantu bamukurikirana mu Burundi ibihumbi birenga amajana 2 nije muntu wa mbere mu Burundi mu Burundi sivyo none nocangaro hagira wivuye yiki je mu mezi ane ndiko ndaduza urubuga urashobora gukwiza ibihumbi 100 mu mezi 3 ibihumbi 100 acana nawe Petit twaramusize guys urumva ko Munyosho burya ari umuntu wa kera none Gabi ubona we yo baje muri game aheze nk'imyaka nyingaje muri game utawe kumenya ryari Jya Petit jewe ndamuzi mu mwaka uheze kandi ujya mu Petit arakora mwaka umwe yego ndamuzi mu mwaka uheze kandi ngo naho nawe afise amaze kumenya ko ufise ishari ko aduza urubuga n'ingoga aranyara ujya mu Petit n'umupeti wahijya yejo kandi ntashari ndamufitiye nene arakora cyane arakora cyane kandi respect to him nico ituma rega nawe ngo mufise ishari akubwa akora cyane siyo wenyine ariko arakora abapatomani n'abakomedi ariko barakora barazamuka patomani n'umukomedi ariko arakina ikirundi ibintu byo bigeze kure akwikana n'aba followers benshi urumva haro bayimbwa barakora bavuga ko ngo ijya page ya Pasomani ngo nta visibility fise oya visibility arayifise nijya nyene kubera yuko visibility n'akurikirana n'abahinde nivyo oya sabahinde bajyana n'abo muri Canada oya yaradusize ujya umuntu yagusumba papa yaragusize wewe je ndemera yaransize vraiment Pasomani muri comedy ko je naye comedy nkinye urumva sindamushikira yara yagusize ku ba followers ewa aramfise kwa bijya bintu none Munyosho wewe kumbuga zawe kumbuga ukoresha kwesha urubuga witwa gute kugira babone neza na neza witwa Munyosho wukuri erega wewe kubera mwebwe ukuntu mwa mukora ntimusha mutibonekeza ku makamera sivyo mugabo ugasanga mwe mukora munyegeje nkuko ikintu cyitwa ngo ubuhaka ngo warahakinze ngo uhakinga amapaji y'abandi je nkimara kuvyumva vraiment jewe sinavyemenya ngo ati Munyosho nzi jewe biranka ko ndavyakira ukoresha ubuga gwitwa gutega Munyosho bakumenyera ko byavre jewe sinovuga ngo bakonzi banje ariko novuga ati bantu hose ko barankurikirana kuko nuwo muntu yataye umwanya ariko arumviriza bino bintu by'iwanje uwo n'umukonzi wanje jewe imbuga mfise ni nyinshi sinoshobora kuzidendagura ariko umuntu ankeneye shobora kwandika Nyosho akamfollowinga tu it's okay hama ukana making ashobora ko amaze gukana na subscribe kuri Jafari TV asante sana bakunzi ba Jafari TV iyi TV ndababwira ko iyi TV ibaha amakuru ari update tukaba turi kumwe na Nyosho akababwira ati mukore subscribe kuri Jafari TV kuko nacu zobuhombye zohigira byinshi bigiye bitandukanye ukeneye kumenya amakuru ari update na handi akatari kuri Jafari TV nake ndabashimire cyane murumva ko ukuri aho kuvuye kwa Nyosho aratanze ukuri kw'ivyabaye kuri Gabi na Munyosho avuga ati jewe vraiment nashaka rogesha girene jewe page yiwe ntaho natwaye kandi jewe nta ndamwifuriza iterambere mu bisanzwe kandi aravuze ko ko Gabi akora cyane akora yitanga kugira agere kure ari ku kivi vraiment umuntu w'umwansi wawe ntazokwigera avuga kuri ku kivi ahubwo azovuga tujya mu Petit nakora ngo nta byazi n'ikinebwe kandi abona kuri ku kivi mugo amaze kuvuga ati naka ari ku kivi ntaco dupfa ahubwo nakore cyane agere kure guys njembo rumengo Munyosho jewe atanze ukuri vraiment Nyosho reka tugushimire kuri Jafari TV murakoze cyane nibaza ko n'ikindi gihe n'abakenya nzobaronka ntari bikabisa je nzoba mpari anytime asante sana she